umuvugizi wa Aigle Noir nongera kandi nashimira mwebwe abamenyesha makuru kuntu mudahengeshanya mu gushigikira no mu kwitabira ibikorwa vy'umugwi mu gihe baba batumye ko ari amakuru bagira bashikirize kandi twabonye yuko bigira akamaro gakomeye na impact ikomeye ku bikorwa biba vyateguwe n'umugwi ku ruhande rwa Fondation Pax Burundi ni ikintu cyo gushima kandi turakibashimira cyane gose tukaba kandi tunabashimira kubona mwasubire kwitaba ikiganiro ca koranije na umugwi Aigle Noir kugira babashikirize ingene bariko baritegurira izi nkino zo ku gice gira kabiri z'inkino za CAF Champions League kugira umugwi Aigle Noir ushobore kurondera kuja mu mapure kuko nta kidashoboka muri Fondation Pax Burundi turabana dushikira umugwi ugira ari ibintu biriya bishobora kuba vyagoranye kugira umugwi ushike kwiyo ntumbero ishobore gukunda ko murazi yuko n'umugwi wegukira Fondation kandi Fondation iteza ko bishoka vyose kugira objectif bafise bashobore kuyigerako hama rero jengira ndabashikirize ikijanye na inkino zamazitegurwa na Fondation Pax Burundi muri basketball aho uyu mwaka ugira umunani izo nkino zitegurwa myaka yose kandi zigategurwa na Fondation Pax Burundi uyu mwaka rero twabwiye ingene bitunganijwe muhava muvuga muti tubabwira imbere y'igihe mugabo uyu mwaka tubabwiye duteba murazi yuko muri Fondation Pax Burundi dufise imanza nyinshi n'izo manza n'izi nkino nyene zirazamwo izi nkino dukina zo kwitegurira za CAF Champions League hamwe rero usanga mu programme ya Fondation hari vyahindutse kubera izo nkino nyinshi twa dufise kandi teza kwitegurira ku rwego rwa Afrika naco gituma rero cyaciye gituma inkino zizoba mu matariki ari nyuma gato ko twari tumenyereye yuko inkino zitangura tariki 13 z'ukwezi kw'icumi mu myaka iheze kwiyo tariki hateza ko hari urukino ruhari mugabo kubera tubishikirije duteba twaravuganye nabo muri Federation ya Basket y'u Burundi yuko uno mwaka inkino za mbere zotangura tariki 19 ko murazi yuko si match nyinshi zinakinwa dufata equipe zine za mbere hama zikaca zihura tukamenya imigwi ikina urukino rwa nyuma tukanamenya n'imigwi ikina yaranira ikibanza ca gatatu inkino rero za mbere zizoba itariki 19 z'ukwezi kw'icumi hategekanijwe inkino zibiri hama dushobore kumenya ekipe zibiri zikina urukino rwa nyuma na ekipe zibiri ziharanira ikibanza ca gatatu kwijanye n'ubushimwe dutanga murazi yuko umwaka weze twatanze ubushimwe totale bungana na 25,500,000 miliyoni 55,500 ubushimwe gusa kuko hambavu y'ubushimwe hariho n'uburyo bukoreshwa mu itegurwa z'inkino kuko murazi ko intogira zikinwe hariho uburyo busabwa aho remvuze ubushimwe gusa ibindi ntibikenerwa ko mu bimenya kuko bivana ibikorwa bihari mu nteguro ubwo bushimwe rero buzotangwa ku migwine yose izoshimirwa haba umugwi wa mbere umugwi wa kabiri umugwi wa gatatu n'umugwi wa kane yose irashimirwa ko niko vyama nyuma yo haca yiyongera ko n'umukinyi aba yitwaye neza gusumba abandi bakinyi uwo bita muri basketball MVP nawe nyine turamuha akaba hashaka ibihumbi 500 nkuko aba yitwaye neza gusumba abandi ewo nawe amenyekana biciye muri burya buhinga bakoresha aho bashobora kuduha statistique mayuko uyu mukinyi mwizi nkino zose ashobora kuba yitwaye neza sije tumutora muri katana mwege umutora keshi barabari statistique bajye ba statistique baba barajya kuri tele niba cavuga ati uyu mukinyi turavye ama statistique ku match ya mbere ni ya kabiri uyu uniwe
yitwaye neza gusumba abandi. Muri make rero je niyo information nashaka gutanga ku izina rya Fondation Pax Burundi. Sinzi yuko hari utubazo mugabe inkino zizotangura le 19 amafinali bero 21 ni migwine iri ku classement ya VBL aho mugwi wa mbere murabizi ko ari Dinamo, wa kabiri Urunani, Nihenzo wa gatatu ni Remesha, wa kane Rezipo. Aho rero tuvugana na Federation ya Basket ni ikimenye ingene ipanga ingene imigwi ihura kuko nibo bafise ubuhinga n'uburambe kubikora. Tugacaduha tubabwira umunsi bagacaduha le programme de match ingene amasaha zibera izo nkino zose. Nibaza yuko twaravuganye n'abasanzwe batwara Federation baca bikorera kuko dusohoye communication officielle muri Fondation Pax Burundi. Muri makere n'ivyo nagira ndabashikirize nkabarenda bahamagariye kuzoshika gutanga amakuru y'izo nkino nkuko mwama mubikora katuro bashimira kugira Burundi bwose canke n'abatari mu Burundi bashobore kumenya ingene izo nkino zo ziriko ziragenda. Murakoze. Imipira iratangwa kuko murazi yuko izi nkino dutegura ari contrat twasinye na Febabu. Contrat twasinye imari imyaka 4 no mwaka wezi imipira yaratanzwe mugabo ntiyatanzwe urumeme jour du match kuko yashitse iteba yatanzwe inkino zaheze. No mwaka imipira ishitse ko tugira recommande shakane imipira ishitse aho tuyitangira hose ntaco vyica kuko baca bayitanga ku migwi no ku association provinciale ugira bashobore ku developer letala. No mwaka niko bizogenda mugabo ntituzoyitanga ku munsi wa finale nkuko twigeze kubikora muri mwaka wa 2023 niho twaciye tuyitanga directement ko twabiteguye yarashitse ngo nko mwaka uheze yatanzwe inyuma nuno mwaka irashobora imipira kucitangwa inyuma ya yinkino mugabo hitangiwe hose irasahiriza kongera igafasha abakinyi n'ama equipe n'ama association ugira ashobore ku developer le basketball mu ntara zitandukanye. Kwinjira ku bibuga uno mwaka twabihaye la Febabu nizo bitegura kuko twaravuganye kubera twe muri programme no muri contrat twasinyiraniye ntidushiramwo les équipes féminines ubwo barabidusavye twabwira ati reka tushe twiyorganiza twigewe ni vraiment recette nico zobijamwe uyu mwaka kugira bace baraba ingene baca bashiramwo kugira habe na match y'abakobwa kugira le genre aussi serukigwe mugabo nibaza ko byose bizoca biba défini par la Febabu ngene bizoca bikurikira bigenda. Murakoze. N'uno mwaka nayo nyene gusa equipe ya mbere aronka miliyoni 10, equipe ya mbere yaronswa miliyoni 10, hama equipe ya kabiri yaronswa miliyoni 8, equipe ya gatatu iraronka miliyoni 4, equipe ya kane ikaronka miliyoni 3, hama MVP akaronka 500,000. Ugateranje yose niyo utora miliyoni 25,500.